ahantu ukuntu ndahabona aha niho hava ubutunzi ko mbona umenga n'ahantu hasa nabi cyangwa muri abatubuzi ariko ukuntu ndababona ko umenga musa n'abantu bakoresha ibintu by'amangetengete by'amarozi kandi ivyo bintu twe mu muryango wacu ntivyemewe pe ntibabikunda muri abantu bakubwo butunzi ubona ashobora kuburonka gute ikintu kimwe kimera amakenga uribuka cagihe mwigeze kuza mwe na Famba hamwe twaza mu gatondo kubaramutse cagiye make musanga nyene twaryamye hanze mwajyamye hanze hajya je nisanze hajya nyene nituzi ukuntu nawe urumva nani byazi n'ukuntu twaryamye hanze twese nani byo yarazi mbiriza ndababwira ndakunda ubutunzi ariko ubwo butunzi bwanyu burananiye ntabwo nshoboye n'ikindi gihabwo ntimuzamusubire no ku telefone nishenze ndegereye ntugende hari agakamyo twaguteguriye ngako musi yaho